agira banze ndakubaza utuntu duto wasanze gute ku kintu cerekeye urabona ukuntu isama yari imeze imbo je nkuko namashikira ngaha misi ndaza kenshi mu bisanzwe sikuva ngo naye maze imyaka na hano nga mwakweze narindi ngaha urumva ndahamenyereye nka hose ndaryoherwa niyo ndi ngaha cyo gituma namanitahira kenshi ko ndabaho relax bero ukunda kuza kenshi nturi muri babandi bavuga ko baza kubera abakobwa ukuntu oya nukuri mane nje kwirabira abandetse abakureze gusa yego kenshi ushatse kuvuga ko abakobwa rero utatura mubazi singe no bifu na cyane cyane muri BSB basa abakobwa beza cyane no muri BSB je njayo gake kwanza ni nku njayo nkubu two turategurana muga ivyo ntuvuze uramaze kuvyumva by'abantu baza nka cyane uri mu DJ konona n'amakupre y'abandi konona mugashimira nabaza kuvyumva umaze konona zingana yo imana imbabarire na cyane cyane uri mu DJ imana oya ndi mu Burundi simvuza cyane Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro marako ari rukundo Ange Minushe nko mubibona ikiganiro cy'uno munsi nakiye abatumire tuza kuyagaho katubwira ivyo batuzaniye ivyo banzaniye murazi kandi navyo bamwe baba bazaniye reka ndabakire bivuge n'amazina yanyu murameze neza yo turameze neza cyane kuko turyohewe none iyo ndagubonye imisese manyohewe urumva je ndatwenza rero oya Jean iyo nje muri Magic TV banyohewe kubera mbanzi ko ngira nganire n'abanywanyi bawe burababwira akazina unabaramutse ko hari abantu usanga birabira Magic TV ugasanga zijya za Star Time nta mafara muri abantu muri high sana oya si cyane nitwa Arlette Mugisha ndumumenyesha makuru nka Minouche mbwa kuri televiziyo yavuze iri kuri Star Times yitwa BTV Burundi chaîne ya 106 canke 781 uri mu gihugu hagati no muri Afrika nkabandi kandi ndi umumambire wa YBSB novuga ishirahamwe musanzwe muzi ifasha abana twakuye mu barabara dushira mu ishuri nibaza ko ari ivyo nanje nitwa Kaze Lionel muga abo muri Swede banyita DJ Lionel abo mu Burundi bakakwita DJ oya mga mu Burundi prefera banyite Kaze Lionel amazina y'abavyeyi bampaye nawe ukaba uri umumambire wa YBSB mbo oya je turakorana sindi umumambire ko umumambire nibajya batonda mu manama imisi yose ngamba je dukorana iyo hari ikintu ndabafasha canke baza kumfasha rero mbanovuga ko tukorana niko no byita yego urameze neza kandi yego ndakomeye turabakirere muri Magic TV amakuru y'imisi rero yarimeze turaho reka tagira banze ndakubaza utuntu duto wasanze gute ku kintu cerekeye urabona ukuntu isama yari imeze imbo je nkuko namashikira ngaha misi ndaza kenshi mu bisanzwe sikuva ngo naye maze imyaka na hano nga mwakweze narindi ngaha urumva ndahamenyereye nka hose ndaryoherwa niyo ndi ngaha cyo gituma namanitahira kenshi ko ndabaho relax bero ukunda kuza kenshi nturi muri babandi bavuga ko baza kubera abakobwa ukuntu oya nukuri mane nje kwirabira abandetse abakureze gusa yego kenshi ushatse kuvuga ko abakobwa rero utatura mubazi singe no bifu na cyane cyane muri BSB basa abakobwa beza cyane no muri BSB je njayo gake kwanza ni nku njayo nkubu two turategurana muga ivyo ntuvuze uramaze kuvyumva by'abantu baza nka cyane uri mu DJ konona n'amakupre y'abandi konona mugashimira nabaza kuvyumva umaze konona zingana yo imana imbabarire na cyane cyane uri mu DJ imana oya ndi mu Burundi simvuza cyane azoba kwanza ari ubwa mbere mvuza mu Burundi ikuruma mfise abakuze bose bavuza cyangwa kariko kazi kiwabo reka ndabareka aribo bavuza je ngenda ubu DJ ni occupation okay reka tuje kwa Arlette YBSB byifashe gute gahunda zimeze gute zisama muri YBSB musanze mubizi yuko buri gihe tuba turi ku mwanya tujana n'ibihe surtout ko abana bacu sama ego c'est vrai irahari bari mu vacances mugabo kandi murabona iyi sama tugezemo iriterera niko novuga mu Kirundi tugeze mu kwezi k'umunani bisigura ngo mu kwezi kw'icenda murazi ko abana baba bagira baje kwishura
muharura iminsi yes tuharura hasigaye iminsi mikeyi rero umusanzu mubizi ko dufasha abana batari bake aho rero umusanzu muzi ko n'umuvyeyi dufate kuri aba twebwe muri YBS dukunda kuvuga ngo abameteme bisigura umwana afise abavyeyi bifashe babitaba tubita abameteme jane n'abantu batikorako rero urabibona nakunze kwitanga kwa karorero jewe personnellement muri famille iwacu mvukana n'abana batatu iyo hageze ko tuja ku ishuri twese nkino minsi mama ntiyaba ari stable yaba ari kariyumvira mbega nzokuraho amakaye y'abana nzogira gute tusa tutimagine abana batatu kandi nakuze muri famille ntacu nabuze ntitwari dukenye gose ku buryo twobura amahera yo kugura amakaye na uniforme mugabo haraba akantu nyene kaba daparitiriba mu muryango kubera abana bagiraje ku ishuri rero ku bana batatu ibaze natwe dufise abana 130 combien urumva biba bigoye nico gituma rero twagize igikorwa novuga gikomeye nkuko musanzwe mubizi tukunze kuba tugira sororikaye n'ibindi uno mwaka rero ni sororikaye muri YESDAY yes twateguye evenement simbona YESDAY naye bwamenye ivyari ivyo baguma uvuga ati nari ivyo bintu bya YESDAY ivyari ivyo no hamwe na YESDAY twateguye evenement twise YESDAY YESDAY izoba iri muri ifise intumbero kugira ngo dusorore yakaye tubishishije muri iyo evenement twise YESDAY havumbaza ati abantu benshi bavuze ngo sororikaye ndakunda gutanga ko akarorero reka nawe natanga ku barundi reka mpindure ku ba diaspora babaje bisaba ngo diaspora yibo sanavire nibo buzuye gusa yes barahari vraiment kandi biraryoshe aba diaspora nariyo naca mpinyuza iyo bashitse mu Burundi baba bumva d'abord n'igihugu cabavyaye bumva baryohewe bagira ibintu byose bashatse ugasanga ahuye na minushe minushe twayerekana kera twicara ahantu tumwe agafana DJ twayirukana kera naka Jean ugaca usanga bagiye ahantu mu kabare Lionel uramaze gusororera abantu benshi yes agasorora yarasororeye nawe yagusororeye mu kanya yabeshe deja ahubwo aravuze ngo yabeshe ntiyagusororeye aragusororeye mu kanya twaje nga yatugura ifantu urabizi nawe uri urumva rero ugasanga nka Lionel kubera gwa rukundo afitiye ba bantu yaje kuraba kubera cagishika yarabafitiye arajanye mu kabare nk'abantu 2 3 4 5 ugasanga arasoroye nka 500,000 ni example ntanze kuko tutibagaye yuko hari n'abasorora ayarenga yes ugasanga agiye kugura champagne imwe 2 3 n'izindi rero twace tuvuga duti comme abarundi tuzi yuko ari abantu bakunda ikiyago baganira n'abandi kandi gusorora ni byiza byerekana novuga umutima w'urukundo bw'abumwe tuba dufise mu Burundi hatuvuga ati why not tutosorora ikaye nayo dusorora inzoga kuko tutosorora ikaye nuko yego urumva mu bisanzwe urabona yuko tubafashe kugira abantu wahora gura nk'uhora gura tuvuga amacupa 3 uyu munsi arashobora guhebera icupa rimwe akanywa abiri ari abantu benshi bavuga ko YBSB ifise ubufasha bamwe abandi bakunze kubifata yuko muri abasuma urabona ko muri abajene gusa bavuga ati ni gusuma najya amahera naho muzoyatoza muzoshira mu byanyu ibiki mwebwe ivyo muhora muvyakira gute canke ni giki mukora kugira mwerekane ati ibi bintu butumwa mwashikanye Jean iyo beshimwe wahevye abana yabagurika izibiri urumva abantu bazokoma ko baravuga kandi ntushobora kubabuza kuvuga ngatwe muri YBSP vraiment turerekana ibikorwa turakwereka nimba watanze tuvuge 10,000 ukagura amakayanga turakwereka ico amahera yawe yakoze abantu bagenda baravuga nabo yuko ngo kwiba wanukuri deja mutwe turabajene benshi bikora mu mufuko wabo nk'umu diaspora reka namaze kwazo kimwe nk'umu diaspora hariya muri Sweden biba bishika kuko hari gihe ba lete babura nyene babura kuko n'ubu nivyo bategura sikuvuga ngo bazobironko nyene hari gihe hagera bakavuga ati
twararonse mugabo n'ubu turacashaka behora bishika ukegeranya abantu bari muri Swede hariya abarundi muri kumwe ico gikorwa yuko ibabwiye bihora bigenda gute donc rimwe mwana kumva nafise akazi kanduhisha mu myaka ibiri heze sinabikoze mwana naho ndabikora ava nkabakoranya nkabereka ibikorwa umva hariho nk'abantu baba bazi yuko umva uri mu DJ umva bazi yuko ari kirori gusa we ugiye ugacubereka ibintu mukora mu Burundi cyakubwira je hari umuntu yigeze kumbwira bien ngurambabarira je nanze yuko ari kirori gusa sinazi gushobora gufasha abantu hari umunsi baciye bafata baramperera abantu nanje urumva ivyo bampaye ndabirungika ngaha bagakora ibikorwa bakoze ibikorwa nkaca ndabikora abantu tubana hari aba diaspora benshi bamaze kuba desinu kubera ko barafasha ariko nibishikira abo bafashije abo muri Swede bimeze gute canke wowe ubibona gute nk'umu diaspora yishikira ibikorwa ukabuzi nabo mukorana baba Arlette ko ibintu babikora uko naho utabuhari ubizera mugakorana neza je mpora nabamenyesha bajya tubana muri Swede nko muri ville mba harimo abarundi benshi bobo ndababwira nimba mubona abantu bakaba weskrokako imaje ko je nishikira ndashobora kubwira okay cyenda ndafise ba Arthur bajya bayitanguye namuntu je nizera ko ndamutse kuva kera nkaca mvuga yuko je ndafise umuntu nizeye nimba ari kintu keneye ushaka gufasha kirashika neza kandi barakweka ko cyakoze ndamuganira kuri ico kibazo warubajije minusha turi kwisi isi nanga karorero ku mwana w'Imana umwana w'Imana ubwiwe yaraje hano ku isi kugira akore ibintu vyiza bije gukiza abantu bose ariko si bose bamwakiriye hariho benshi bamuvuga bakavuga ko aje kugira ibinabiriye so bisigura ngo uri ku isi umuntu wese abafise ukuntu akubona shaka kubona minushe uko agize hari ndakunda abantu bari mu Rwanda ndabaramutse cyane surtout ku bantu bakina mu isi dutuye ndagakunda rafofese narabonye akantu bakinye karanyigishije abatipe babiri bari muri Behan hama and then hazi umukobwa aje umutipe umwe aramukunda ubundi acamubwira ngo ni umusray queen okay atariwe uwo mukobwa bisigura ngo urashaka kubona umuntu inyuma ukabona ikintu cyari yes ndabivuze kuri association yacu kuko several wabivuze irimo abajene irimo abajene ego rero ikintu nk'ico kirimo abajene mumenye ngo abajene bafise ibintu byinshi biba bitandukanye ariko ndakunze kubwira abantu iki kintu cyo gufasha uje ugifisemo inyungu ziwawe ntuzigera ushika ariko nimba uje ufise umutima uzogera kuco wifuza so bisigura ngo uwo muntu aba kuri ico kintu akumva yo kwescroka abantu akumva yotegura evenement example nka YESDAY tuko turategura kugira juste dukura amahera mu bantu tuje kuyagira twebwe minusha ndi ngaha no kuri onododye je na mahera nta nikingorongoro ndigera nkura muri YBS ndayimaze mu imyaka itari mike ariko uno munsi ndiko kukazi wambwiye ngo Arlette ngo antuka ngukuramwa amahera menshi hajyana kubera maze imisi ndandaza matike bakambwira none ukuntu gumudustressa ukuramwa amahera menshi nukuri nta mahera nkuramwa ariko kubera ko je ndazi impamvu ndiko ndafasha abajya abana yes ndazi umutima wanje utuma afasha abajya abana peut-être gushikaho ngeze nanje ndafise umuntu yamfashije ndafise minusha arafise ico yakoze ku buzima bwe wanje Lionel afise ico yakoze juste ushobora kuba utakibona wewe kubona uno musi naganiriye na Lionel tugahuza neza ushobora gusanga nari niriwe mu bindi bintu akankura muri iyo muda akashira mu yindi yamfashije so bisigura ngo je ndafise umutima utuma nkufasha abajya abana nimba afasha abajya abana nditanga uko nshoboye bisigura ngo rero ko umuntu ariko aradukurikirana ashaka kuba yumvira ati nk'ubu hari ama association menshi afasha abana bose bakwadusaba amahera bose bakeneye kuja ku ishuri no ntuzorabe ngo bose ahubwo twari tugakwiye nk'abarundi gushima Imana kubera ko nimba hari association ivuga ati je ndavyutse mu gatondo numva no kora ikintu kugira ujya mwana aje ku ishuri uwo muntu abakwiye agashimwa ahubwo kubera ko raba mwibarabara minusha no munsi ngaha mu gisagara ca Bujumbura ahantu hose uca uhonyora ku mwana ibaza hari umuntu ariko arakubwira rero ati bajya twagize amahirwe tukabanza gukurayo hari nabanka franchement hari abana baje muri association wacu biranka basubira muri ryabara kubera ko niko usanganya n'umuntu abaremwe ukuntu kwiwe rero je no best kugira ngo ure yakaye bizogenda gute wanashima twebwe dufise amahirwe ibyo dukora Imana yameduhezagira bija mu ngiro kubera ko turafise foyer musanze umuzi hano mu Ijabe dutunze abana bagera kuri 11 12 13 hama
hampande yaho twebwe murazi yuko abana bacu baba bafise amashuri tubakurikirana ubwiza kangonongono turagutwara ukaraba apart de ça turafise babavyeyi tuba dukorana nabo muri ya projet ya women empowerment ufise akangonongono naho nyene turagutwara tukakwereka ati ibyo twakoze ngibi ukiganira n'abana bakakubwira ati byarashitse canke ntivyashitse ego ha ntitwobeza ivya YBSB muga nkuko waruvuze ikintu citike wacishije mu kintu citike ndashaka ubasigure neza nitike zahi zibiki yamaze imisudandaza okay en fait Lionel yabivuze ati wagura budget zitatu canke beshi canke abatari mu Burundi aba diaspora bihava bagora ama budget n'amabeshi kuko harabagiye zitaraza budget urumva twabwira hari petit promotion no petit yes enfin bivana naho ubunywa ifana twavuze duti comme biba bigoye kugira ngo umuntu ave muhira ce dushika tumubwira ati erega ugire gute kandi tuzi hari abantu baba bumva bokora ikintu hari abantu bataba bafise umutima mugaga akora ikintu juste kuko yumvise ikintu kigira kibe hari ahantu rero twavuze tutereka tubicishe mu matike muri novuga iyo soirée ndabisigure neza iyo YESDAY YESDAY si evenement nka zazindi zose tumaze imisi tubona kuko murabizi neza ko atarusha rugihari navyo si nazo bari evenement ku bantu bariko baradukurikirana bazoza kudushigikira nazo bari si concert si evenement bazoza ngo baje ngo tutwakira abaririmbyi baje kuri scène bagira ibiki n'ibiki oya ni soirée tuzokwicarana n'abantu bafise uwo mutima wo guterera bo tuganire nyene buke muri kakazi kikahani wacu buke harakazo bari piano bar tuganire DJ Lionel azo bari hana tubwire hanyuma urumva muje ni nkuko tuzbashikiriza ibikorwa wa YBSB ikora hanyuma urumva ni YESDAY uno munsi wo kwemera ushitse hajyanyu bawemeye kuje gutandikaye urumva hanyuma kwinjira nkuko leta yareka acuruza amatike naje ndiko ndafasha ncuruza buke ibyo nshoboye nkuko nama nabikoze kwinjira ni 10,000 hanyuma tike sponsor iri kuri 30,000 mugabo urumva ntibisugura yuko ngo naho twoheza YESDAY ya vendredi yuko umuntu acareka kuguma abandanya gufasha kuko umwana ntiyaragira akasubira ku ishuri murabivuze ibintu vya YESDAY turumvise umu DJ afite hari abantu bon Angelica nivuga ibintu vya masoirée wumvise soirée cyumva ko ari ibintu VIP vya bindi ya mahoteli biki muza mukicara ariko tumvise aba DJ twumva ko ari ibintu nyene urumva bagenda ka DJ hajya Lionel akavamo ajamo Zenobino iki bikari ibintu nyene vy'ukuye oya numutse ko babibujije ivyo urumva bice by'ucumenga bariko tukugira concert nawe urumva ntidushaka yuko gouvernement ishobora kutugira nabi après bivuga ngo twarengeze amategeko urumva mbona ndumu DJ bien sûr mugabo sinosiba evenement banome DJ Lionel gasingo mwango atuvugirize ya muziki y'ibisazi yimwe nyene yo kugira twishuje kugira ngo twishuje duhave dusange twibagiye gufata yaba meziyo yo kwirinda covid no pourquoi pas tudashobora kudushiramo akaririmbo tugenda buke twicaye ku gacupa kacu neza ya distance ihari tuganira neza amajwi erega mu kirundi bavuga ngo ubunyegeri buyagira kwigufa iyo buyagiye kwigufa rero hari amajambo yo dukamana ifuko tuba twumva DJ ariko arakora akantu hariya nk'aba Estanish baririmba ba Berry Music n'abandi bariko baraturirimbira bizoba bimeze neza yes turashaka kuzoba turi kumwe nabo bien sûr yego donc azo ari soirée VIP tufatuko yes ni soirée nimaze ko uje wambaye nkuko bizoba bimeze neza oh my god nahawe karibu nanje yes nzogura itike nanje ego tike mu ni 10,000 canke 30,000 hama Lionel yavuze ikintu utanze 10,000 canke 30 nibisigura ngo ushobora gushika indani kubera tuzogira umwanya wo kugira ngo umuntu afise ikintu kavuga ati bajya bana bose mufise nkeneye kubaha uniforme amakaye ibirato amakaramu bikwiye kugira ibintu by'amavente aux enchères ego navyo bizoba bihari uwo ntiturabimenya neza twakorana hanyuma urumva kandi naho uba waguze itike ukaba ufite amakaye ari muhira urashaka kuyatanga nayo nyene ukazana by the way hari abantu bavuga ati sinobaha amahera arashobora kuzana amakaye cyangwa impuzu z'abana ibirato byose turakira hariho biro hajyanye
Wait, adresse akeza aracyari muri Sweden ni bureau iri ngaha kuri barabara rya Ndadaye urenganye kuri Place de l'Indépendance uri kuramanuka kuri rya building mubona umanutse nyene niyo building ubona nziza isize kuri ya rouge bordeaux ego na blanc ni uca winjira indani ni bureau ya A4 niho uca dusanga iminsi yose ugaca utanga ico ubufise canke mbese uwo munsi nyene ukazobizana ara place y'itike urashobora kuduha amakaye canke ikindi kintu twebwe twifuza abantu bafise uwo mutima nga kandi tukavuga duti n'uto bafise uwo mutima reka rabike ntadusigira kuri entre basi aba diaspora nabo bashifise gushikiriza amakaye gute siho bari aba diaspora bo bari muri Sweden abariko baranyigiriza abari hose sindaheza Sweden gusa Erega no sinumse ngo diaspora nabo muri Kongo n'aba diaspora no no mu Rwanda urumva abantu bose bari mu hanze y'igihugu ego hariho GoFund ya YBSB abari kure cyane bashobora kugira kuri internet bashaka gushikiriza imfashanyo yabo canke hariho gukontakta abantu muri ma message ku ma internet WhatsApp hariho Facebook hariho Instagram bakakontakta byose ni bo kandi byose biri turashobora kubaha amalink mukapartaja mukabereka aho hagize umuntu abakontakta ego reka tubashimire mwakoze cyane ariko twagumye tuvuga ni busubinyane nitugeze tuvuga l'événement soni ryari muracho bari amwabonye twatwiyage ni twinjiye indani tuvuga ibizoba muri événement izoba ku munsi wa gatanu itariki vendredi itariki zitandatu ikazobera hariya kuri Zan Beach ikibanza ntiwari wacumvise minuje yes kuri Zan Beach bisigura ngo nsozera jewe reka ntumirire abantu bose bako baradukurikirana sana nyenze kuyashirako ya amasani a partir de 18h dufise no rusha kugera minuit ntituzorenza minuit rero ushaka kuri dukurikirana uri ngaha mu Burundi uri mu bindi bihugu uri muri baba diaspora bari mu vacances nka Lionel turagutumiriye kuri Zan Beach udashoboye kwashika urashobora gusiga Lionel afise abajama biwe bavuze ati twebwe tuzoba twarasubiye inyuma twebwe ntibizokunda aho tuza kubera tuzoba turi mu mafamiye mbwa hari ico basize donc nawe urashobora kuvuga ati sinzoba ndahari urashobora kucisha kuri ya beho yacu canke utari hafi nk'abari muri diaspora bakavisita amasite yacu hama akaheza akandika nko muri commentaire canke ikindi kintu agakontakta n'amanimero abariko ku masite yacu barabona utunimero tumwe tugenda tugira nka Arthur Mugisha ibiriko representa wacu hama bazobane natwe umwana su umwe n'uw'igihugu kandi ico uteye nico wimbura murakoze cyane yego murakoze nawe nawe nta kintu cyane mutubwiye mbo agena nshaka kubatumira mwese Zion Beach vendredi le 6 kwinjira ni 10,000 nko twayivuze hanyuma ticket sponsor 30,000 hanyuma karibu mwese kuva 18h n'abafise cyo barenza ko bazokwizanisha apana 10,000 gusa wow reka tubashimire cyane bakunze wa Magic TV turazi ko harimo abantu bakunda igihugu turazi ko harimo abantu bakunda abana turazi ko harimo abantu b'urukundo na manda bibona iyo nkoze ibiganiro bimeze ukuntu bikeneye abantu bafasha donc muratumiriwe mwavyumse ingene bimeze abana n'abacu hama na je ndi muri YBSB naho narinjira cyane turakuhaye ikaze n'abandi umumambre na je ndimwe nka kujya kwa Lionel urufasha ku ruhande minusha ni kuvuze ico kintu ngo abantu bafise umutima w'urukundo cye nibuka nagira msabe ku bantu abantu baba bariko baradukurikirana nimba no musinzi uko tubavuga turakeneye amakaye y'abana bo muri YBS ejo ni hazi ubundi akubwira ati nanje ndakeneye amahera yo muri association kanaka ntuzoreke kumuhanga kubera atari wo muri YBS kuko twebwe ni tuko dukorera YBS tuko dukorera Burundi tuko dukorera igihugu tuko dukorera isi yose kuko bajya abana bacu ni Imana yo yorumva iri kundi level bajya abana bacu tuko turafasha no munsi kubera ko tiyumvira yuko ejo bashobora gucukora ikindi kintu bakaza gusubirira Lionel muri Sweden gukora ivyo ari karakora hari donc ni tuko turerera isi yose
uri mu Rwanda uri muri Tanzania uri ahandi uvuka muri ico gihugu ntutinye kureka gufasha ngo kubera ngo si wiwacu no burya umuntu ntamenye yazoca ego merci beaucoup tutatevye mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu turabakunda cyane murabizi hama turetse kubarenza amajambo mwavyumvise ahanini ni gufasha merci beaucoup